Amahoro y'Imana nabane kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana aho muherereye mukurikirana imbonesha kuri yanyu BTV ku munsi ndabaye ikaze muri wa mwanya mwiza wo gukurikirana amakuru yaranze uno munsi. Aya makuru akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hatanzwe imiliyaridi zirenga zibiri z'amafaranga y'amarundi mu guterera ikibuga citiriwe Intwari. Ico kibuga ukikaba kizokugurwa mu kwezi kwa Ruheshi. Abarongoye amadini n'amashengero hano mu Burundi bagiranye inama n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene baranguye ibikorwa bari biyemeje. Reka ndabaye ikaze mu kanya n'idonido ryano makuru. Ndasubiye kuba ikaze kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana nkuko nari mpejeje kubibamenyesha. Umunsi mukuru w'abakozi uhimbazwa igenekerezo rya mbere Rusama nguzohimbarizwa muri stade yitiriwe Intwari. Ivyo bikaba vyashikirijwe mu gihe umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari karakora ibikorwa rusangi kuri ico kibuga kugira ngo bizobe vyarangiye. Ni muri ya mugenzi wacu Penyera kaze mwami. Ibikorwa rusangi vyazindutse bikorwa kuri stade Intwari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yashika isaha 3 z'agatondo yashitse atangura kuvanga isima n'ibindi ari kumwe n'icegera ciwe n'abashikiranganje bose. Uhagarariye ibikorwa vyo kubaka stade Intwari Honorable Reverien Kuriyo avuga ko ibikorwa biriko bigenda neza kuko bafise abahinga bakwiye babikurikiranira hafi, akemeza ko ikiringo babahaye bazoba bahejeje bagasaba ibikoresho bikwiye gusa. Rero umugwi w'abegereye barenga 15 atakindi bajejwe ivyo gutaga no kubigarana kubijanye n'umwanya nawo turagera neza gatatu mugatwifuza yuko amezi 4 kuvuga inusu y'amezi mwaduhaye yongera igihugu cyose abasigaye kwaheze. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arashima ibikorwa bigeze, akavuga ko umunsi mukuru w'abakozi bazohimbarizaho ibikorwa vyaheze. Turi kuri operation agateka erega twarasozomuritse tukivuga amezi 8 ahubwo nabonye tugomba batwaye ibikoresho mu mezi 3 babashishikirije ibyo nabo aba iyi minsi bakoze uno munsi babwiye yuko umunsi mukuru w'abakozi tuzongera aha. Ivyo bikorwa bikaba vyitabiriwe n'abashikiranganje bose, abarongoye amashengero, abagwizatunga n'amashirahamwe atandukanye, bose bakaba biyemeje amafaranga agera imiliyaridi 2 n'imiliyoni 539 n'ibihumbi 100 vy'amafaranga y'amarundi, hamwe n'imifuko y'isima ibihumbi 15 n'amajana 320. Hakaba huguruwe n'ikonti ya FFB muri Bankobu uzokwifuza wese azoshirako mu guterera iterambere ry'igihugu. Binira kaze mwami, reka tugushimire kuri iyo nkuru uwadutohoreje. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Martin Teretse yagiranye inama n'abarongoye amadini n'amashengero ya hano mu Burundi mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene bashize mu ngiro ibikorwa bari biyemeje gukora ndetse n'ivyo bagiye gukora mu mwaka tugiye gutangura kugira ngo amadini yose yo mu Burundi n'amashengero azohore akora ku rutonde. Ni muri ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Mu nama yo kurabira hamwe kubikorwa abarongoye amadini n'amashengero biyemeje gukora babishize mu ngiro kugira amashengero yo mu Burundi abe ku rutonde, umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'iterambere rusangi n'umutekano Martin Teretse yamenyesheje ko hari abatabishize mu ngiro. Ntabeshe hariho abantu batugiriye nabi kuva kijya gihe baje gutirimuza ubwoko bw'Imana reka tubivuga uko
bitwa ngo abarewi ngo abaki bashuza abana banyuruza abakobwa bagira iki twaranabitwariye sinzi ko n'urubanza ruracibwa aho twavuze tuti nta muntu w'indongozi muri mpwemu yosha akora ibyaha nk'ivyo ukuri ko je birambabaza cyane numvise umupastori cyangwa umukozi w'Imana wundi cyangwa umushehe atonze imbere y'umupeje goso ninde nyoko ninde rero ibyaha nyene bidapanze. Umushikiranganji agasaba izo ndongozi z'amadini n'amashengero kuza barafashanya mu kwamirira hagufi abo barenga ku masezerano bahanye. Kaba rero Imana ishimwe nta muryango urakagugu kuko umuryango w'abakirisu, umuryango w'abapastori, umuryango w'abakozi b'Imana, umuryango w'abapadiri turabona ko bifashe neza mu gutwo tugugu muze mumfasha kutuvana mu hakiri kare. Umuryango mwiza cyane w'abantu bapanze bisoneye bene abo bantu baza kubateza urubwa ahubwo muzize mumbwira hakiri kare apana ko nza kubimenya cyangwa directeur general cyangwa abakozi ba ministeri udufashe tubacengetere abantu badapanze baje ku ruhande kuko barafise aho bategezwa gukorera. Abo barongoye amadini n'amashengero bakaba basubiye kurabira hamwe ibwirizwa rishasha rizobagenga ryemejwe ku wa 16 Myandakaro uyu mwaka. Elvis Munyaneza urakenuye nawe kuri iyo nkuru wadutohoreje. Umuserukizi w'igihugu c'Ubutaliyano yashikirije ingabire yari yemereye ikigo Fondation Umugiraneza gisanzwe kirongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Iyo ngabire akaba yayimwemereye igihe yari mu gihugu c'Ubuganda. Pierre Claver Rucamuvyuma. Akanyamuneza ntangere ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu arongoye Fondation Umugiraneza ndetse no kuri Catherine Yameti yaserukiye igihugu c'Ubutaliyano muri ico gikorwa cyo gushikiriza ivuriro Umugiraneza igikoresho cyo gupima no gusuzuma imbanyi cyatanzwe n'umuserukizi w'igihugu c'Ubutaliyano afatikanije n'ishira muri shigikira Burundi ayutiamo il Burundi. Turanezerewe cyane kuba dushoboye gushikiriza iki gikoresho ikigo Umugiraneza kirongowe na nyakubahwa umutambukanyi w'igihugu c'u Burundi gitanzwe n'umuserukizi w'igihugu c'Ubutaliyano Massimiliano Mazzanti bafatikanije n'ishirahamwe ryo mu Butaliyano rishigikira Burundi. Turazi neza ibikorwa vyiza bikomeye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akora cane cane mu gufasha abakenyezi n'abana. By'ukuri turanezerewe gutanga iki gikoresho ca mbere mu Burundi kuri iki kigo c'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. La fondation de son excellence la première dame. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye akaba yakengurutse kuri iyo ngabire akavuga ko ari y'abarundi bose. Turashimiye Ubutaliyano n'amashirahamwe yo mu Butaliyano ashigikira amashirahamwe ngaha mu Burundi na cane cane ku ngabire baguma turonsa. Iki ni kimwe muri vyishi bamaze kuduha kandi ni kimwe muri vyishi batwemereye. Rero tuguma sengera kugira Imana igume iba umutima wo kwimvira ku Barundi mwava mwiyumvira ngo ni vya Fondation Umugiraneza ariko nivyo kuneza y'u Burundi. Ico gikoresho cawe ivuriro Umugiraneza kikaba gifise agaciro kangana n'ibihumbi 30 vy'amafaranga y'abanyaburayi. Pierre Claver Rucamuvyuma reka nawe ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Abantu bagera ku 600 nibo bitabiriye igikorwa cyo kwipimisha indwara z'ivyuririzi zifata abagendana umugera wa sida. Ivyo bikorwa bikaba vyabaye mu ntumbero yo guhimbaza indwi mpuzamakungu yahariwe kwipimisha. Ni inkuru ya mugenzi wacu Gilles Verne na Kimana. Ikigo NSS cyaramutse gishira habona ibiharuro vyavuye mu isikaza ryo gupima umugera wa sida hamwe n'indwara z'ivyuririzi. Muganga Deogratias Ndayitwayeko ajejwe imigambi mu kigo NSS amenyesha ko basanze ibitigiri vyaraduze. Abantu bitavye iryo sekeza bose na 604 kuvyerekeye iyo migera y'igitigu B na C. Rero muri uwo mwaka kuri igitigu c'ubwoko C byaraduze kuruta ko twasanze dushitse kuri 4.9%. Muganga Benjamin Chayenzi wo mu runani rw'abagendana umugera wa sida nawe amenyesha ko naho hari ibigo birenga 800 bijeje gupima izo ngwara aheje usanga badafise ibikoresho bikwiye. Mu mavuriro menshi ari mu yasanzwe atanga
umuti upfufahaza umugera wa sida muri ayo mavuriro ivyo bipimo ntibiba bihari. Hanyuma turamaze kubona yuko no mu bitaro naho nyene abagwayi benshi bahivuriza, abagendana umugera bahivuriza, ivyo bipimo benshi n'ubu ntibabironka neza. Deogratias Ndayitwayeko abandanya avuga ko kugira ibiharuro ntibigume biduga hagikenewe kugwiza inyigisho. Kenewe vyihuta rwose yuko abasanzwe babijejwe eka mbere na twebwe tubiroyemwo tugafatikanya n'abandi bose ko hoba icigwa gikwije ibisabwa byose kugira ngo tune ibiharuro vy'igihugu tumenye neza ivyo bintu ukuntu vyoba bimeze mu gihugu. Ivyo bipimo vyakorewe mu bibanza 4, 2 vy'i Bujumbura, mu ntara ya Kirundo hamwe no mu ntara ya Gitega. Jire Verne Nakimana reka nawe ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Ibikorwa vyo gusanura imifurege iri kwibarabara gitiriwe Melchior Ndadaye bigeze kure. Ivyo bikorwa bikaba biriko bikorwa n'ikigo cy'igihugu kijejwe kubaka inyubakwa z'igihugu ARB. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ange Negrita irakoze. Ibikorwa byo gusanura umufurege uri kwibarabara ryitiriwe Melchior Ndadaye bigeze ahashimishije nk'uko twavyiboneye igihe twahashika. Bamwe mu bakozi bariko baraseha amabuye n'isima bayegereza abariko barubaka, abandi bimba umufurege, abandi bariko baracanga imisenyi n'igaravi. Kapitene Dukundane Diodone umushikiranganje w'inyubako za leta akaba yari yasavye ko ibikorwa byo gusanura no kubaka byoba vyaheze imbere y'uko umwaka uhera. Iri barabara riva ku kibuga c'indege murazi yuko riheruka gusubirwamwo n'amatara akaba yarashizweho mu misi heze, hari imisi mike yagiye aratswa abantu bakabishima. Ubu rero twumvikanye yuko ayo matara asubira kwatswa kandi ntazasubire kuzima. Ico ni kimwe. Igira kabiri nuko uhereye kuri Shanike hariho amabarabara amwe nayo nyene tugiye kwiga ingene dushobora kuyashira kwa matara hakabona mu ijoro hakabona no ku murango, kubera yuko uri gihugu kigendwa ni vyiza yuko ingenzi zidagadura abantu bagashobora gutembera neza habona mu ijoro cyane cyane. Ivyo bikorwa bikaba byari byatanguye kwigenekerezo rya 8 Kigarama, bikaba bitegekanywa ko bizoherana nuko kwezi nyene. Ange Negrita irakoze, urakeneye kuri iyo nkuru nawe wadutohoreje. Akaba ari nayo isozereye amakuru yacu y'uno munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwama muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Shimire bagenzanje baturukanije n'amakuru, nshimire Peniera Kaze Mwami yarayahagarariye. Ndabipfuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro bisha kumbonesha kure yanyu BTV Burundi. Ndabipfuriza no kubandanya mwitegurira neza ivuka ry'umucunguzi wacu Yezu Kristo.